kumenya ubutumwa buheruka. Bantu mwese muri ko mudukurikirana turabaha ikaze kandi tunezerejwe nuko mufashe kano kanya ko kubana natwe muri kino kiganiro. Ico rero tugiye kuganira akaba ari bijaniranye n'ukuntu twobungabunga amagara yacu, ntidushobore gusasira indava ikibi, dusasira indava indwara zugarije iyi si, indwara aho n'abahanga benshi mu by'ubuzima, abaganga benshi bagira ko bagatinya imiryango ijejwe amagara y'abantu ku isi, ibyegeranyo by'abahanga bikerekana yuko isi ibangamiwe, ariko mu bibangamiye hakaba harimwo indwara. Imibiri y'abantu rero irarushe, amakanseri, indwara z'ibitigu, indwara z'imitsi n'ibindi byinshi cyane bibangamiye iki kinyejana cacu. Ariko byari byaravuzwe mu gitabo ca Luka igice ca 21 umurongo wa 11 yuko muri kino gihe hazoba ibiteye ubwoba, hazoba ibiza n'ibindi byinshi bitandukanye. Muri kino kinyejana cacu abantu bakeneye kongera kugira ubumenyi bwinshi, bakamenya uko bobungabunga ubuzima bwabo. Muri uno mwanya rero tugiye kuganirira hamwe akaba ari indwara ya diabete. Indwara ya diabete rero tuzoyiganira mu rukurikirane rw'ibiganiro bitandukanye tuzobashikiriza, tuzoyiga mu bice bitandukanye. Mugerageze rero gukurikirana tumenye neza uko twokwirinda iki kiza. Ubu rero mugiye kuganira akaba ari Eric Shimirimana. Ico tugiye kuganira nico nyene ni indwara ya diabete. Diabete ni indwara ikunze kwitwa ngo ni indwara y'igisukari, bitewe n'uko umuntu aba yagize ikibazo c'isukari yabonetse mu maraso yiwe mu buryo bw'akajagari, bitewe n'impamvu runaka. Diabete rero no munsi ico tuyiganira ko ntabwo tugiye kureba ngo diabete ni iki, ahubwo tuzobiganira mu bindi biganiro. Ariko ico mwomenya nuko diabete ni isukari ibumurengera kenshi mu maraso. Iyo niyo diabete iteye ubwoba ku isi. Hari n'umuntu ashobora kugira isukari nke cakagira nyinshi cyane, ariko diabete iteye ubwoba cyane ni diabete y'isukari nyinshi. Diabete rishobora kuboneka mu buryo bubiri. Ni gihe umuryango ujejwe amagara y'abantu ku isi OMS utanga indangura kintu canke cyo twa definition gutya. Umuntu bavuze ngo diabete ni umuntu ashobora kuba afise umubiri wiwe udashoboye gukora ico bitwa udashoboye gukora umwambiro canke hormone bitwa insuline. Iyo hormone rero nituma habaho equilibre y'isukari mu maraso y'umuntu. Iyo umubiri udashoboye gukora ngo insuline ako nyamba bitwa pancreas niko kajejwe kuyikora, ku kanyama bitwa pancreas kadashoboye gukora insuline canke kagakora nkeya, umuntu basi diabete ibishe. Canke ugasanga pancreas irakora insuline ihagije, ariko amaserire canke uturemangingo canke ingingo z'umuntu nizibe zishoboye, zikaba zitemera yuko iyo insuline yinjira mu izo ngingo. Ibyo byose rero byitwa diabete. Muri uno mwanya nico tugiye kurebera hamwe ukuntu ino ndwara iteye ubwoba, isasitse inganda mu isi, ukuntu itema igatongora ku isi. Iyi diabete rero ndababwira ico bitwa ampleur du problème, no kuvuga ngo n'ugwego n'ukuntu iteye ubwoba, n'ukuntu ibica bigacika. Nk'akaro mu mwaka wa 1985 ku isi yose haharugwa imiliyoni 30 zari zigwaye diabete. Mu mwaka wa 2000 imiliyoni 176 zari zigwaye diabete ku isi. Muri 2006 hari hagwaye miliyoni 246 ku isi. Namwe murumva yuko uko umwaka wera, kuko mu 1995 zari miliyoni 30, ariko bigeze muri 2000 biba 176, bigeze muri 2006 biba 242. Biruvuga ngo byari bice nk'akaro bitatu byari bice 3.8 by'aba zari purusa 3.8 by'abantu bose bari ku isi. Muri ibyo ibice 6 kweza ku 10, ibice 6 kweza ku 8 kwijana by'abari bagwaye diabete muri ico gihe bari abantu bafise imibereho no vuga ngo ni vie occidentale, imibereho abantu bakoporora babigana ku mibereho y'abazungu, cyane cyane byari bibanga byari by'Uburayi, Amerika yo muri ya ruguru, Amerika Latine, haguremo Mexique kuko ari ico gihugu gisanzwe gifise abantu benshi bagwaye diabete ku isi. Dukurikije amakuru dukura mu kinyamakuru citwa
ku rubuga witwa www.jeuneafrique.com, aho tuhasanga yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1980 hari imiliyoni 108 z'abari bagwaye diabete. Tugasanga yuko muri 2014 imiliyoni 422 zari zigwaye diabete. Rero abantu bakwiriye kumenya neza yuko muri ino si iyi ndwara ya diabete irabiciye biracika. Muri 2015 umuriyoni umwe n'ibihumbi 600 byarapfuye byishwe n'iyi ndwara. Muri 2012 abantu miliyoni 2 n'ibihumbi 200 byarapfuye byishwe na diabete, ariko benshi bishwe nuko bari bafise isukari nyinshi mu maraso yabo. OMS, umuryango ujejwe amagara y'abantu ku isi, werekana neza yuko mu mwaka w'ibihumbi 2030 atagikozwe diabete azoba ariyo ntandaro igira indwi yica abantu benshi ku isi. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 nuko umuriyoni umwe n'ibihumbi 500 by'abantu byarapfuye ku isi yose byishwe na diabete, kandi ahibyo ni biharuro ngereranyo, habariho n'abandi benshi bapfuye batarinze kumenyekana. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 imiliyoni 366 z'abantu bari bagwaye diabete. Muri abo ibice amapurusi 8 n'ibice 3 bari abantu bafite imyaka hagati ya 20 hamwe na 79. Birerekana neza yuko mu mwaka w'ibihumbi 2030 ico gitigiri kizoduga cane kigere ku miliyoni 552. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 imiliyoni 4 n'ibihumbi 600 byarapfuye ku isi byishwe n'iyi ndwara ya diabete. Nuvuga ngo ubushakashatsi bwerekana neza yuko imiliyoni 183 z'abantu bari ku isi baragwaye diabete ariko ntibarapimwa. Benshi nawe ushobora kubigwaye ariko utabizi. Ikindi naco nuko muri 2011 amafaranga atangwa n'ibigo bijejwe gufasha abagwayi ba diabete, kuvura diabete, kuzipima n'ibindi byinshi bitandukanye ariko bijaniranye na diabete, ubu biharuro byerekanye neza yuko diabete gusa amafaranga yayitanzwemwo hatanzwe imiliyaridi 465 z'amadolari y'abanyamerika muri 2011. Murumva ko ari indwara itwara amafaranga menshi yica abantu benshi. Muri 2011 tubwirwa neza yuko abana ibihumbi 78 ku isi bari bagwaye diabete. Abana bangana n'ibihumbi 78 ku isi bari bagwaye diabete. Kindi naco Agence de Santé Publique du Canada, ni kigo kijejwe amagara y'abantu muri Canada, cerekana ko muri 2008 koza muri 2009 imiliyoni 2.4 by'abanyakanada bari bafise diabete. Mu mwaka w'igihumbi 1958 kugeza mu gihumbi 1968 i Kampala mu Bugande tusanga yuko nuvuga ngo canke urugero rwo bari bagwaye diabete rwavuye kuri 2.5 bigera kuri 5, kandi abantu bari bagwaye diabete y'isukari. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 leta y'u Burundi mu mugambi yise Plan stratégique de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles berekanye yuko diabete ari muri ubwo bushakashatsi bwerekanye neza yuko diabete ari impamvu igira gatatu ituma abantu benshi baja mu bitaro bakaba hospitalize, cyane cyane mu bitaro muri centre yitwa Hospitalo Universitaire de Kamenge aho ni Bujumbura, kandi ibice 30% by'ababa bagwaye bakaba bacibwa amaguru, ico bitwa amputation des membres inférieurs, bagacibwa amaguru, bagacibwa iki, nuko biba bimeze. Ubushakashatsi kandi bwerekana neza yuko ku makuru dukura kuri mu kinyamakuru citwa Wezi3 CameroonInfo.net cerekana neza yuko abantu b'abashakashatsi bo mu gihugu ca Cameroon berekanye neza yuko hatagizwe igikorwa mu mwaka w'ibihumbi 2035 ibice 80 by'abantu bo muri Cameroon bose bazaba bagwaye diabete. Rero namwe muri ko murumva yuko ino ndwara ni ruhonyanganda, iragisibije, ihekura imiryango, ihekura igihugu, ihekura abantu Imana, abantu basigara ari imfubyi, abantu benshi barayigwaye, iteye ubwoba. Atagikozwe rero abantu bose barahitanwa n'iki kiza.
iyi ndwara rero tuzobandanya tuyiganira, ariko mu gitabo c'imigani igice ca 2 umurongo w'10 haranditse ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe kandi kumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Dukwiye rero kumenya byinshi kuri yo. Itera iki? Yonona iki mu mubiri w'umuntu? Ese diabete ni iki? Amoko yayo ni yihe? Ni bye bintu Imana yaturemeye byoshobora kutugabanyamwo isukari bikongera bigasana akanyama bitwa pancreas mu gihe kataba kagishoboye. Ese ni bye bifungurwa bishobora gufasha umubiri ugakora uyu mwambiro bitwa insuline. Ibyo byose rero tuzobirebera hamwe mu biganiro bizokurikira. Imana ibahe kongera kumenya yuko atagikozwe twaratewe. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Kumenya ubutumwa buheruka ari kwikibabaje umuremyi wacu nuko twabwigu